Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro turababwira ibijanye n'integuro z'ibwirizwa zibiri zemejwe n'inama nshingamateka muri iyi ndwi irangiye. Imwe ikaba ari integuro y'ibwirizwa igenga ivyerekeye itagisi nyongeragaciro TVA. Iyindi ikaba ari integuro y'ibwirizwa igenga itunganywa ry'amakori mu Burundi. Turagaruka kandi ku rugendo nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yagize mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Kayanza, aho yagiranye inama n'imvukira z'iyo ntara bakaba baganiriye ku vyerekeye iterambere. Nkaba nongeye kubaha ikaze. Ku munsi wa gatatu igenekerezo ry'indwi gitugutu uyu mwaka, inama nshingamateka yarakoranye mu nama ya bose kugira ngo bige bongere bemeze integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa rigenga ivy'itagisi nyongeragaciro TVA. Umushikiranganji ajejwe ivy'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo akaba ari we yari yaje aserukira leta mu nama nshingamateka kugira ngo atange imvo n'imvano yatumye leta yiyumvira gusubiramwo iryo bwirizwa. Yamenyesheje ko hagiye haraboneka utunenge tumwe na cane mu bijanye no kurishira mu ngiro. Ikindi naco nukugira rije ku rugero rw'ibindi bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuko hari vyagiye birahinduka mu karere. Iribwirizwa ryari rihari kuva mu 2013 yarafashije ibitari bike yarakoreweko, mugabo ririko rirashigwa mu ngiro hagiye harabonekana yuko hariho utuntu duto canke kambere ndetse dufise insiguro ndende dushobora guhinyanyurwa kugira ngo vy'ukuri abarishira mu ngiro boroherwe, eka mbere ndetse n'abajejwe gutanga irikori itagisi nyongeragaciro bashobore kubikora borohewe. Vyongeye hariho n'ivyagiye birahindagurika muri aka karere. Iribwirizwa byagomba naryo nyene kuja ku rugero rw'ibindi bihugu, ingene ibindi bihugu bisanzwe bikora mu kwegeranya itagisi nyongeragaciro, bikanabonekana nuko ikigo OBR gitegerezwa kuronka uruhara muri iribwirizwa kikavugwa neza kubera arico gisanzwe kijejwe kwegeranya itagisi nyongeragaciro. Imice itatu novuga nti yimvo zatumye leta isaba ko iribwirizwa ryari rihari risubirwamwo. Novuga yuko hariho nk'ivyo novuga nti ni mice ijanye n'ubuhinga cyo twokwita de revision technique ou de raison technique. Aha naho tukavuga yuko hoba hariho nk'ingene umuntu atanga insiguro ku majambo amwe asanzwe ari muri iryo bwirizwa kugira ngo n'abariko bararikoresha bashobore gutegera neza ikiba cashatse kuvugwa aha canke hariya. Hariho kutomora neza ibikorwa bisanzwe bituma umuntu bisabwa kugira ngo umuntu ashobore gutoza iyo tagisi canke ibindi bikorwa navyo bidatozwa ko iyo tagisi. Hakatomorwa neza urugero rw'amafaranga ashobora kuba umuntu ageze ko iyo ari kararangura imirimo y'urudandazwa kugira ngo ashobore nawe nyene kwitwa ko asabwa n'amategeko yo kwegeranya iyo tagisi nyongeragaciro. Hariho rero n'ibindi bijanye n'ingene iyo tagisi nyongeragaciro isabwa, ingene umuntu ashobora kuzisubiza mu gihe ariko nawe arashikiriza ibiharuro vyiwe ingene vyagenze, n'utundi tutari duke twashoboye guhinyanyurwa. Hariho kandi n'izindi mvo twovuga ati zijanye n'ingene iyi tagisi iheza igatozwa biciye mu kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi arico OBR. Aha rero twovuga yuko iyi nteguro iza iha uruhara rwayo ikigo OBR mu kwegeranya aya makori, mu kwegeranya iyi tagisi. Ni ukuvuga yuko hariho bimwe ikigo OBR gice gihahererwa uburenganzira. Dufate nk'abantu
baba batari bwashikire urugero rwo gutatoza kwegeranya iyi tagisi mugabo bakagera ahantu bategerezwa kubikora canke gukura abari ku murongo w'abahora bayitoza bagashobora kuva ku rutonde rw'abariko barayitoza n'ibindi byashobora kubera intambamyi ikigo OBR mu gikorwa cayo cyo kuyegeranya. Hariho kandi no gutomora nk'ubu urugero iyo tagisi yogerako mu gihe bariko baratoza nk'imirimo ijanye n'aba bakorera mu gisata c'ingenzi. Muri iki gisata c'ingenzi hariho ibijanye no gushobora gukura iyi tagisi nko ku bantu bazana ibi vyuma bifasha abariko barubaka kugira ngo bashobore kuvyinjiza iyi tagisi batarinze kuyiriha bikaja mu ntumbero yo gukingira ibidukikije nkuko mubizi leta y'u Burundi yarashizeho wa mugambi ewe Burundi urambaye kugira ngo igihugu cacu gisubire kwisubiza itoto. Gutyo rero mu gihe hamwe ibiti vyotegwa ku rundi ruhande nabwo bikaguma bitemwa ku bwinshi kugira ngo bize kubaka amazu, naho nyene twahava dusanga kumbure ataco turiko turakora. Hariho nibijanye n'ibihano rero ku batariko barakurikiza ivyo basabwa mu gihe basabwa kwegeranya iyi tagisi. Hariho rero n'izindi mpinyanyuro ziraba nk'akarorero igihe umuntu ategerezwa kwegeranya iryo kori urisabwa. Hakabaho impinyanyuro zijanye n'ingene kimwe navuga hejuru zo kuzokwisubiza mugabo mu gihe nk'umuntu yoba yegeranije iryo, mu gihe umuntu yoba yararishe udasanzwe yegeranya iryo kori. Hakabaho no gutomora neza aboba batozwa iyi tagisi mugabo mu vyumve neza mu mvugo y'abatoza kori bavuga yuko bayitoza kuri mu Gifaransa kuri tozeho, ntibavuga yuko idatozwa mugabo itozwa kuri tozeho, biratandukanye. Hakabaho rero no gusubiza ababa bafitiwe amafaranga baba baregeranije bagera kugira declaration ugasanga bategerezwa gusubizwa n'ibindi. Mu majambo makenyi ni novuga ko ari izo mvo zatumye izo impinyanyuro zitandukanye ziba mu ibwirizwa ryahahora, bikaba vyatumye rero leta irungika iyi nteguro y'iri bwirizwa isubiramwe iryahahora kugira ngo utwo twose duhinyanyugwe aya matagisi ashobore gutozwa atakangonongono kuri bamwe n'abandi. Nivyo noshobora gushikiriza. Murakoze nyaniteka. Inyuma y'imvo n'imvano abashinga amateka barafasha akaryo ko gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Ikibazo cagarutse ahanini kijanye na bimwe vyo kutarihisha amakori ku bidandazwa bimwe ivyo bita exoneration. Bamwe bati mbega ko integuro y'ibwirizwa ije gukura amataxe kuri vya vyuma vyo kubaka bita échafaudage kugira ngo abarundi ntibasubire kubakisha ibiti mu ntumbero yo kukingira ibidukikije, ubwo na wa mwuka bakoresha mu guteka bita gaze ntiwokugwa ko amataxe kugira ngo ucuzimbuka gutyo abarundi bagabanye gukoresha amakara. Ariko rero nashaka mazene kwa mushikiranganje atubwiye yuko mu mbonimvano yatumye habaho guhinyanyura n'ubwirizwa, harimo ko habaho ikibazo cy'ibidukikije ko yavuze yuko mbere muri section ya 4 ivuga ibijyanye na exoneration pratique 11 avuga yuko les importations des échafaudages métalliques zoba exonéré. Ni ikintu cyiza cyane kuko uravye ibiti bikoreshwa mu kubaka etage muri abyara mu gisagara cya Bujumbura, ni ngombwa ko habaho ibintu by'ivyuma bisubirira bijya biti kugira umugambi wa leta nkozi wa Burundi urambaye ho kwandika igihugu ube uramako. Ariko rero twasanze jewe nabonye ko hari ikintu nyamukuru mbere cyari kuzimire y'iki umutiyumvire nyakuba mushikiranganje. Sinzi ko ari nk'ibyugwa mwaragize murabe neza amakara canke ikoreshwa na bene igihugu cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura.
rero kugira nkoresha umwanya neza nanifuza yuko ahubwo kwaka kace mwokongerako ko hobaho exonéré l'importation ya gaz pour la cuisson ku buryo aho umwenegihugu ashobora kugereranya igiciro cy'umufuko w'amakara n'igiciro cya gaze kuko ngira ngo murabizi no kungusha n'ibihugu bifise ibiti byinshi kuturusha usanga atari ko bikoresha ibiti mu gucana ko tubikoresha iwacu rero mwavuze yuko habaho prévision matérielle de production de biogaz nibaza ko nifuza ko mubishobora neza yuko l'importation ya gaz pour la cuisson iba exonérée gutyo umuntu akagira mwene gihugu akagira uburenganzira bwo kugira aronke ibyacanisha atarinze guca ibiti na cyane cyane ko hari umugambi turiko turabona wo gusukura ibisagara navyene vyojana n'isuku murakoze n'ubuteka ku muri uno mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye hariho ikibazo kijanye no gukoresha ibiti notamment amapereshe yo kubaka twabonye byerekeye amayeshafodage ariko kandi n'inkwi rero zo gucana harimo cyane cyane amakara hari mu gisagara cya Bujumbura n'ibindi bisagara leta rero yari yashatse gushira imbere yuko haba izindi produit abenegihugu bokoresha kugira ngo bagabanye gukoresha amakara muri izo produit rero harimo ibi bya biogaz hakabamwo amabriquette hakabamwo gaz hakabamwo energie solaire n'ibindi ibi rero uriko urabiraba uno munsi nivyo ariko usanga bitari accessible ku bene gihugu kugira ngo bashobore kuvyirukira noneho bagabanye gukoresha amakara kuvyerekeye amabriquette no munsi arakora nivyo hirya no hino mu gihugu ariko cyane cyane akora uravye mu ma cuisine collective nk'aho abantu benshi n'uje usanga bifise n'akamaro kanini cyane ariko uriko baraba rero gaze uyu munsi byari bikenewe yuko nayo ibeneficia ya exonération sur la TVA hariho gaze iza kuravye nko muri Tanzania ngene bayikoresha ukiyumvira mu gihugu twebwe ukuntu tutayikoresha umuntu aravye rero usanga ari uko izimvye cyane bigatuma abene gihugu badashobora kuyironka ndabona vyogira akamaro kanini cyane ku gihugu hamwe yoba accessible kuvyerekeye amakara aha naho umuntu yoca afatira justement kuri ibi bya TVA kugira ngo TVA ive ko noneho igiciro kigabanuke hanyuma ibe accessible byofasha nivyo hariyo TVA yoba idashoboye kwinjira mu kigega ca leta ariko kandi leta irafise nayo ikirekipera kuvyerekeye ibi byo kurwanya guca ibiti byinshi bakora amakara umushikiranganji akaba yaratanze umuco kuri ico kibazo Manirakiza ko mavuze kuri ibi bijanye na exonération du gaz ati ntibiri accessible mbega bizoba accessible ryari mbega uyu munsi ninde abishikira nibaza ko imbere yuko umuntu avuga ngo reka tuvyexonere ukubanza kuraba n'uwo umuntu agiye kwexonera wari kwari gihe tuzovyexonera bikaguma biri inaccessible uyu munsi icupa rya gaze rigugwa ibihumbi bingana ibihumbi jana nengana ibihumbi jana ni bangahe bashobora kugura iryo gaze n'ijyaja ku bihumbi 90 niho hari kibazo ko nijyaba exonere izoja kumbure ku bihumbi 90 ni bangahe bazoshobora kurigura tuzosova ibiti bingana iki ikibazo hanyuma ikindi kibazo nibaza ko ajyama ivya gaze bihako kumera nk'ibijanye n'ibitoro
yakwa kumera nk'ibijanye n'ibitoro ibiciro vyayo navyo nyene birahindagurika ku isoko mpuzamakungu. Mbega ejo nitwegizonera ntizova dusanga kumbure duhaye amafaranga umudandaza gusa mugabo vy'ukuri wa muguzi atari we yabironse. Cyo gituma mvuga nti harakenewe kumbure icigwa cyo kubanza kuraba gaze twinjiza ngaha mu gihugu ingene ingana ingene isohoka, tukaraba n'ivy'ibiciro vyayo kazohava kumbure bipfuma bimera nka bimwe by'ibitoro umuntu ahindagura buri kwezi kubera yabonye ingene vyagiye birahindagurika no ku isoko mpuzamakungu. Nayo uyu munsi ingingo ifashwe gutyo gusa, yego nivyo umuntu arashobora kugufasha buke muri ibi bidukikije, mugabo ku rundi ruhande hari igihe twahava dusanga dufashije abatari bo bakeneye gufashwa cyane gose kugira ngo bashobore kwacceda kuri iyo gaze. Je no preda yuko habaho icigwa gikwiye cyo kwerekana neza ingene ikibazo ciyo gaze gishobora gutorerwa inyisho. Sinanse exonération comme telle, mugabo exonération ne faut pas oublier c'est une dépense aussi du côté de l'État. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka nawe nyene yaragize ico aterera kuri ico kibazo. Yamukingiye we Burundi bambaye tubondere abe identifié abantu bari capable yuko boshobora gukoresha gaze. Hacyasohoka ibwirizwa cyangwa itegeko riteka yuko nk'abantu bashobora kuba bahembwa amahera agera kwaya, noneho abo bakozi bose baca bategeka ko mu muryango bakoresha gaze. Barashobora kuvuga bati barashobora guhera hejuru bamanuka, ahandi kugira ngo dukingire yavuye amakuru y'ubuvuzi. Ariko ikindi nacyo ni uko buca hamenyekana ni bande koko noneho abo bo hejuru bamaze kuvaho, bamaze kugura iyo gaze, gukoresha gaze, hacyasigara abantu kuva ko usigara abantu bakora iby'umushikiranganji yavuze. None ugaca bimenyekana ko bato abantu baje batorera boca babakorera izo mesure d'exonération cyangwa zo kubahungiraho inzitizi zimwe zimwe, bagashiraho n'imeze zo facilité kugira ngo n'abagira accès kuri iyo gaze. Icyo bashaka kongeraho uze cyo kimwe n'ibyo umushikiranganji yashatse kuvuga mugabo de façon plus pratique no kuvuga bamwe ikiumeme ngalikunza ariko kumenya gukoresha gaze ni ikintu cyiza cyane. Murakoze kwa mushikiranganji muwara. Abandi bashinga amateka bagize amakenga kuri vya vyuma vyo kubaka bizokugwa kwa makori, bati mbe ntibazoca bikika mukiza ngo babikoresha ibindi. Umushikiranganje yamenyesheje ko bazoguma babikurikirana, eka mbere ngo ntibinasa n'ibindi, ati n'ukuzimba birazimvye si bose bazoshobora kubigura. Nayo ku kijanye n'amabisi atwara abantu mu gisagara yakuwe ko amakori iyo yinjijwe mu gihugu, ariko menshi ugaca usanga agiye gukorera mu gihugu hagati ha gukorera mu gisagara, imirongo ku bituro nayo ikabandanya iba myinshi. Umushikiranganje Domitiano Ndihokubwayo amenyesha ko atategeko ribuza izo bisi gukorera mu gihugu hagati, ahubwo ko naho bazikuye ko amakori izo bari biteze ko zinjira sizo zaje kuko zirazimvye zaguze bake. Abashinga amateka bakaba basavye ko iryo bwirizwa rizokwigishwe abadandaza bose, cane cane abo hagati mu gihugu, kugira ngo ntibazokwitwaze ngo ntaryo bari bazi. Bamaze kuri kijya nino bakaba baciye bagemeza 100% ku majwi 120. Ubu naho tugaruke kuri ya nteguro y'ibwirizwa isubiramwo ibwirizwa ritunganya amakori mu Burundi, yemejwe 100% n'inama nshingamateka ku majwi 119. Hakaba hari ku munsi wa kane igenekerezo rya 8 gitukudu uyu mwaka. Naho nyene akaba ari umushikiranganje ajejwe ivy'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo yari yatumuwe mu nama nshingamateka kugira ngo asigure ivyerekeye iyo nteguro y'ibwirizwa. Mumva n'imvano umushikiranganje Domitiano Ndihokubwayo yamenyesheje ko iryo bwirizwa bisaba ko rihinyanyugwa
kugira ngo rijane n'ibihe turimwo na cane cane gisunga amategeko y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Iyo nteguro y'ibwirizwa ije gutomora neza ibihano umutozwa kori azofatirwa mu gihe adatanze amakori uko bitegekanijwe, ije kandi gukomeza imigenderanire hagati y'umutoza kori n'umutanga kori. Itozwa ry'amafaranga adakomoka mu makori n'amatagisi ryatera ikibazo kuko amategeko atatomora neza imigenderanire y'uyatoza n'uyatanga, bigaca bitera impari ndetse na leta ikahahombera cyane. Ikindi twovuga yuko kwinjiza mu ndimi zikoreshwa n'abatanga kori canke abatoza kori ururimi rw'icongereza rwari rukenewe, turavye yuko ubu turi mu karere ka Afrika y'ubuseruko kandi ururimi rw'icongereza rukoreshwa cyane, rukoreshwa na benshi. Hariho no gutomora neza ingingo ivuga ibisabwa mu gihe umuntu agize atatse abamurenganura, yabonye neza yuko ingene bamuharuriye amakora atanga akabona ntabishimye, agataka yuko bamurenganura, harimwo igipfungu naco nyene gishobora gutora umuco. Hariho n'utundi tutari duke rero nk'uko tuza kubibona mu gihe umuntu azoba ari karaja mu idonido ry'igikorwa. Mu bibazo abashinga amateka babajije barashikirije amakenga ku ngingo ivuga ingene umutozwa kori akugwa ku rutonde nuko ibihano biri muri iyo nteguro y'ibwirizwa bitoba ari umurengera, bigatuma abatozwa kori bohava bahunga uwo mwuga wo kudandaza. Abandi bashinga amateka bashatse kumenya igituma umutozwa kori aritorezwa hariho hose, ariko iyo arenganijwe agategerezwa kumanuka i Bujumbura kwa komiseri mukuru wa OBR. Abandi bashinga amateka barabajije ibijanye n'amasaha bahereza ko gutanga amakori ku munsi. badashobora kuriha hanyuma ababijejwe bagashika ingingo yo kubakura ku mutongo. Jewe rero ndagira isari yateye amakenga gato, mugabo ayo makenga cane rabonye ko ategekanwa ordonance y'umushikiranganji izobisigura neza ingene bizogenda. Nkabasavye ijambo kugira ntange iyo rekomandasiyo ko nihagira ko bagira iyo ordonance ko ingingo zikwiye kugira ntagira amaspekulation azoba, kuko turabizi umutanga kore ashobora kwibagiza kubitanga hitwaje kano kariyeya wewe kumbura kunguka, mugabo leta ataciri kiraronka hakazote bakagera igihe bakerekana ko umengo yahomvye kandi kumbure ari ukubera yamakora kandi yatanga akayikirira amadora tuzuba. Kavuga rero ni rekomandasiyo ubushikiranganje ko nihagira ko bashira iyo ordonance boraba bakagira amabarize yose atuma izo mpungenge ufise kumbure n'ubundi ashobora kugira zitazoshika. Murakoze n'iteka. Kuri ico c'ibihano umushikiranganje akaba yishuye ko borema kuko utazorenga amategeko atazohanwa kandi nta kazi katagira amategeko. Nayo ico cuko abarenganijwe bategerezwa kubanza kumanuka kwa komiseri mukuru i Bujumbura, umushikiranganje amenyesha ko komiseri mukuru ari wafise uburenganzira bwo kurenganura kuko amatati aba yabereye mu ntara abo yavuye ko sibo boca baza kuyatatura. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro reka tugaruke kuri rwa rugendo nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka yagize mu ntara ya Kayanza asanzwe avukamwo, aho yitavye inama y'imvukira hakaba hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 3 Gitugutu uyu mwaka. Iyo nama ikaba yari yo kurabira hamwe ahanini bijanye n'ubuzima bw'intara, bakaba baganiriye ku bijanye n'umutekano, amagara y'abantu, indero hamwe n'uburimyi n'ubworozi. Ivyagiye biragaruka hanini bikaba bijanye no kuyubakira kaminuza y'intara hamwe no kunagura iradiyo y'intara yitwa Ubuzima FM. Buramatari akaba yarashikirije ukungene intara yifashe muri rusangi, aho yamenyesheje ko umutekano wifashe neza naho hatabura uducamwo nk'ubusuma n'ibindi. Kuvyerekeye uburimyi n'ubworozi ngo nahisi yatitutse n'abantu bakaguma bagwirirana, ngo bariko baratunganya imyonga no guca imikobeko kugira ngo bagwize umwimbu. Nayo kuvyerekeye indero ngo intara ifise ikibanza kidashemeye ku rwego rw'igihugu,
agasaba abavuka ntara bose guhagurukira ico kibazo c'indero. Umuntu abiravye ntawovuga ko turashika aho twifuza kuko intara ya Kayanza iracafata ibibanza by'inyuma dufatiye ku bibazo bya leta bikorwa n'abanyeshure kuko ariko rugero ntabesha kugira ngo tumenye ingene urwaruka rwacu ruhagaze mu bumenyi bahabwa n'abigisha barezi. Umukuru w'inama nshingamateka Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe mu ijambo yashikirije yahamagariye nawe nyene imvukira gufata mu minwe ikibazo c'indero, ati kubona intara nka Kayanza n'imvukira ifise ironka ikibanza nk'ico bisaba ko wogihagurukira atawusigaye inyuma. Nayo kubijanye na kaminuza yamenyesheje ko yari isanzwe iri mu Kayanza y'abigenga itagikwije ibisabwa, ari naco gituma bisaba ko bubaka iyindi kaminuza y'intara. Ikibazo kijanye na universite, ico kibazo kimaze imisi atari mikeyi, ariko uno munsi turifuza ko cyohera. Ibi ni ibintu vyoroshe kugira ngo hano dufate ingingo no kwita ko ari ingingo politike ya hano, ibindi bizosigara technique, hazobe noneho umurwi ushobora kubikora canke imirwi ishobora kubikora. Bavuze bati turabe mbega Université de Colline yo twoyumva gute, twoyigenza gute. Representant legal wayo yadusiguriye mu ncamake, ariko aramaze no kubidusigurira ikindi gihe kugira ngo twumve neza ingorane yagize imaze kujaho. Uno munsi jewe nari maze kumva ko uretse abo bavuze wavuze bafitiye ideni, hariho n'abandi benshi banyeshure bava ko batanze amahera mugabo atacavuyemwo. Hariho n'abandi bavuga ko amadiplome yabo teri ingorane n'ibindi. Twebwe rero turabanyakayanza, icyo twemera nuko kandi twokwemeza hano nuko programme bakoreyeko zarizo programme bakoreyeko canke bakoresheje zarizo. Izo programme zaramaze mu bushikiranganje butandukanye, barazisuzumye basanga zirakwije ibyangombwa. Twumvise yavuze ati abarimo basigaye n'inkewa, ati natwebwe mu barongozi dusigaye turi babiri, kuko yatubwiye ko hari umwe n'uwundi bahinduka bakaba umwe, no kuvuga ko basigaye ari babiri. Murumva ko bitoroshe. Bica bidusaba rero yuko twebwe tutwokwinjira, twebwe abanyakayanza ntitwokwinjira muri gestion ya universite uko bayigenje, ngo twinjire muri ivyo bibazo ishobora kuba bifatanye nuko universite yakora. Ku cifuzo yuko Kayanza yo kubaka universite, ishaka universite concurrentielle kandi ifise kabisa uburemere. Murazi ko Kayanza turafise abana isinzi n'isinzi. Murazi ko bavuga yuko twibaruka cyane mu Kayanza. Muraza mugerageza mwikubita gashi, ariko murumva ikibazo kijemo n'abana benshi baje mu makaminuza kandi ntawe dushaka guheba, kandi bategerezwa kuba formé de façon spécialisée. Natwe turonke incabwenge bica bisaba iki ko turiko turaja mu bintu bita amateyise, ibi bintu bya informatique yihuta cyane.
ama internet ni iki nitugira abanyeshuri bakeyi mu ishure turashobora kuzobarunda n'ibikoresho bigirako kijambere mugabo rero bidusaba gufata ingingo tukemera tukibabaza hanyuma twubake kaminuza na cyane Université de Colline amazu bakoreramo ni mato ni wovuga yuko harimo université wovuga ngo ni y'intara université moderne oya abandi bariko bubaka nyine ibintu binini koko bihesha agaciro bihesha icubahiro intara ego abakoze irya université twobashimira kuko bari bagize icyumviro cihuta nabo bavuga bati naba bandi bariko bagira ikintu bakora université bashinga twebwe nubwo turi mu bukene reka abantu biyungunganye barabe icokorwa ico twokibashimira. Abari muri iyo nama bakaba bahavuye bashinze imigwi y'ubuhinga igiye kwiga ingene iyo kaminuza igiye kubakwa n'ikibanza cyo kuyubakamwo. Uwundi mugwi nawo w'abahinga washinzwe ukaba ugiye kwiga ingene radio ubuzima FM yonagurwa. Aha hakaba ari naho dusozerereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.